Kaze mu mwanya mwiza, mwanya udasanzwe, mwanya w'ijambo ridasanzwe, ijambo ry'amanu ya nikera, n'ibifungurwa vy'Imana vya nikera. Uno mwanya rero ni umwanya mwiza uko tuyaga kuri aya majambo. Kuri mikoro rero mukaba muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Uno mwanya rero ni mwijoro wataye kumbura ivyizigiro bivanye n'ivyo umaze mu iminsi, bivanye n'ivyo umaze mu imyaka, bivanye n'ivyo umaze mu ibihe ibicanke biriya. Ariko rero no kuremesha ndakubwira ko naho bimeze ko haracari ivyizigiro mu mwami wacu Yesu Kristo. Ivyakuhebuje, ivyatumye wumva umenga ufata izindi ngingo ni vyinshi, ariko rero ngomba ko utohagarara kuri ivyo vyonyene, ariko uhagarare no ku bushobozi bw'Imana. Wihebuye, wabonye kumenga ibintu byose ntibigishobotse, kandi na kwa kundi wari wizeye byavuye biba nabi. Kumbure washize ivyizigiro vyawe ku bantu, washize ivyizigiro vyawe ku bintu, warashize ivyizigiro vyawe canke hariya. Ariko rero ngomba nkubwire ni muri iri joro ukura amaso kuri ivyo uri kuriyumvira cyane, ukura amaso kuri ivyo wafatiye umwanya mwinshi cyane, maze ushira amaso ku mwami wacu Yesu Kristo. Uraza kubona ingene byose biza kugenda neza. Abantu barahinduka, abantu barahemuka, abantu barashobora kumera uko utagomba ko bamera, ariko rero Yesu ni mwiza uko yararejo uno musi nibi bitazoshira niko azokwama ari. Wamaze guta rero ivyizigiro bivanye n'inki, bivanye n'ingene kumbure ico wari wizeye canke wari utegereje nticabaye nkuko wavyifuza. Mbere mu guta ivyizigiro kwawe watangiye no kuvuga amajambo acyoza Imana, watangiye no kuvuga amajambo aboneka kumenga ntabwo ukinezererewe imikorere y'Imana canke uko Imana ikora. Ariko rero nubitahure, we ntushobora guhindura Imana, ariko rero Imana ukwiri nuko nubimenye ni nyamukuru ko yishakiye. Haragera igihe ikabikora, harakindi igihe akarindira igihe ciwe kikagera. Ariko rero igomba ko abantu bagira ivyizigiro muri we, kuko maze guta ivyizigiro kaba kabaye. Umusore umwe niwe yari yagiye kwisuzumisha kwa muganga, yama yaja kwisuzumisha kwa muganga. Urazi rero ko hariho mu bihugu biteye imbere ugasanga umuntu afise umuganga wiwe amukurikirana kenshi cyane kandi amuba hafi. Koko byarabaye, nyamusore akaba afise umuganga wiwe amuba hafi cyane. Maze rero umuganga we yarabona ko uyu musore afise ibihimba mu mubiri bitagenda neza, bishobora gutuma atamara n'umundi mwaka akiriho. Mugabo rero ntiyashotse abimubwira, kuko murazi ko abaganga batashoka bavuga ikintu ubwo nyene, ariko babanza kuraba ingene bahava bakivuga n'ingene bobigira. Maze undi munsi aza hahandi asanga wa mudokitore ntiyaje, ariko rero hariho wamusubiriye ariko arakora. Wa undi yamusubiriye ariko akora kuri uwo munsi aba atazi neza cyane ibijanye no gutanga ivyizigiro ku bantu. Maze acabona wa musore acambwira ati mbe waruzi ko atamwaka usigaje ukiriho? Wa musore ahubwo acaracika intege gose, mbere acaranapfa na cagiye kitari bwagere, kuko yaciye ati ivyizigiro umutima urasimba, eka byose atangura kwinjira mu biharuro birebire byinshi cyane. Rero nawe uguta ivyizigiro kwawe kwavuye ku kwinjiza mu biharuro birebire, kwavuye ku kwinjiza mu kwiyumvira ko mbere Imana yo bitanakuzi, woba wapfuye kubaho kubw'igihamana, byavuye bikwinjiza mu vyumviro vyo kumenga n'Imana woyiheba, byavuye bikwinjiza no mu vyumviro vyo kumenga nanaka umugirira ikibi, wo kwahukana, wo gira ibicanke biriya. Ariko rero cyo no kubwira nti nureme ugira ivyizigiro mu Mana, kuko aho niho hari ivyizigiro vyacu. Ico washizemo ivyizigiro ntikigeze kiba neza, ariko rero mu Mana byose birashoboka. Reka dusome ano majambo ari muri iki gitabo cyo gucura intimba, ndakwereke umuntu yari yacitse intege nawe yataye ivyizigiro, ariko mu nyuma acatahura ko ivyizigiro biri ku Mana.
igitabo cyo gucura intimba igice cya 3 ku murongo wa 17 turabandanya kugeza kuri 21. Ati kandi ubugingo bwanje bwatandukanijwe n'amahoro, ukuroranirwa narakwibagiye. Uruva nk'uwo yaracitse intege, maze ndavuga n'inkomezi zanje zirashize, n'ivyizigiro nari mfise kuhoraho navyo biraheze. Iyo mvire yarageze kure cyane. Ibuka umubabaro wanje n'intuntu yanje n'umururazi n'indurwe. Kuri 20 rero umutima wanje wama uvyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe. Ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Umva rero ibi byo yibuka bikamutera ivyizigiro nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengeterezwa, kuko ikigongwe ciwe kidahera cyama ari gisha uko bukeye. Ingene ari umwizigirwa biratangaje. Uhoraho niwe mugabane wanje, ni ku mutima wanje wamuvuga, nico gituma nzohora mwizigira. Imana yabwe icubahiro. Haragera igihe intege zicika, ivyizigiro bihera, byose ukamenga karabaye. Nubwo wataye ivyizigiro, ubona kumenga byose karabaye, ubona umenga nta gishoboka, ubona umenga nta kigikunda, haracari ivyizigiro umwami wacu Yesu Kristo. Eraba uyu yari yacitse intege muri gitabo cyo gucura intimba, yari yacitse intege, abona umenga nta n'ivyizigiro bikiri kuhoraho, nta naho abona yocisha, nta naho abona byokunda. Ariko rero aza kwibuka imbabazi z'Imana ingene ari nyinshi, aza kwibuka ingene Imana itabaherengetereje, aza kwibuka ivy'Imana yakoze, asanga biraruta ko umuntu yovyimvira. Buriya nubwo ugomba kubaho imisi myinshi utagira ivyizigiro, ndakubwije kuri ko bigoye. Ariko ugira ivyizigiro kandi mu Mana atari mu muntu, ko umuntu birahinduka. Umuntu arashobora kuba ari mwiza, s'abantu bose babi, arashobora kuba ari mwiza mugabo atabishoboye. Ashobora kuba ari mwiza yarabishoboye mugabo uwo munsi bigahinduka. Ntiyarazi ko imvura ihavigwa, none iraguye iravyononye. Yarazi ngo imvura ihavigwa, yarakwemereye ati je nzoguha imyumbati canke nzoguha ibi bitegwa kanaka, ariko imvura ikanka kugwa, ntibe bicimbuka kwa kundi. Ariko Yesu arashoboye byose. Amaze kukwizeza, amaze kwizigiza, byose biba bishoboka. Kuko nta kintu na kimwe nigeze kubona cyamunaniye ku myaka mbayeho, ku myaka nigeze kubona, sinigeze mbona umuntu numwe yahemukiwe n'Imana. Ariko ndamaze kubona abantu benshi bahemukiwe n'abantu. Rero ngomba nkubwire nti ntucike intege. Rero ivyo ubona umenga byabaye amananiza, ivyo ubona umenga byabaye akananira abahinga, ivyo ubona umenga byabaye urudubi, sinzi wabuze n'ingene ubivuga, ivyo byose Yesu arashoboye guhindura, byose bikaba bishasha. Ugira ivyizigiro mu Mana, haracariho ivyizigiro. Hari kindi gihe wibaza ko bitagikunze bivana n'ingwara ugwaye, ariko birashoboka. Birashoboka. Ingwara wibaza ko yoba inanirana, yananiranye, yananiye abaganga, mbere wibaza ko batararonkera n'umuti, wibaza ko yoba ari ingwara yihe. Ni simwe yonyene, ni nyinshi cyane. Ariko hariho benshi bazikize. Yaba umugera wa sida hari benshi bawukize, yaba cancer hari benshi bakize cancer, yaba diabete, yaba hypertension, zaba izindi ngwara zose Yesu arakiza. Kandi ufise ivyizigiro mu Mana, vyose biba bigenda neza. Ntugire ubwoba rero, ntucike intege. Naho kumbure wabakubwiye nyene inzoka kugira ati ngira ndakwirukane, naho kwishuri wabakubwiye ati uboho umwaka ntuzowuheza, nubwo mu bitaro wabakubwiye ati kutaronsa amahera yo kuri ibitaro tuca tugufungira ngaha, naho kumbure itongo ryawe woba wanyirinyazwe canke umugabo wawe bamutwaye abandi, umugore wawe kumbure bamutwaye abandi, canke n'umwana wawe ugasanga baramutwaye, wanashaka n'abavyeyi bawe ugasanga bamugukuye ko bagukuye kuri wewe, none n'abavyeyi ntabwo bakikwiyumvamo,
hari n'ikindi gihe kumbure bakubwira ati nturi umwana wabo, hari n'ikindi gihe kumbure sinzi ibi na biriya bakubwira ati twaragutoye cyangwa n'ibindi, ariko rero haracari ivyizigiro ku Mana kandi biracashoboka. Kumbure ufise intege nke zawe wibaza ati mbega ibiho bizogenda gute, kumbure ntiwaciye mu ishure wibaza ati mbega none nkaje ntize bizogenda gute, kumbure ibi canke biriya birashobora kuba bikunaniza bituma uvyizigiro. Nukuri ndakubwije ukuri, hari ivyizigiro mu mwami wacu Yesu Kristo, na vya bindi vyose wagira kumenga ntibizokunda bizokunda, kuko Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi kandi araganje. Reka nsubira gusomere kandi aha nyine mu gucura intimba 3:17 kugeza kuri 22 ati kandi ubugingo bwanje bwatandukanijwe n'amahoro, ukuroranirwa narakwibagiye, maze ndavuga nti inkomezi zanje zirashize, n'ivyizigiro nari mfise kuhoraho navyo biraheze. Urumva yari yacitse intege. Ibuka umubabaro wanje n'intuntu yanje, umururazi n'indugwe, umutima wanje wama uvyibuka, ugenda wicurikiriye muri jewe. Ariko usomye rero ngaha kuri 21 ati ibi nivyo nibuka bintera ivyizigiro, nuko imbabazi z'uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongo ciwe kidahera camarigisha uko bukeye. Ingene ari umwizigirwa birantangaje, uhoraho niwe mugabane wanje, ni ku mutima wanje wamuvuga, nico gituma nzohora mwizigira. Uzokwa mu mwizigira kuko n'umwami ashoboye, n'umwami ahambaye, n'umwami agira neza, n'umwami agororotse, agirira neza abeza akagirira neza n'ababi, n'umwami ameze neza, atameze nka wa mwami wasomye muri cya gitabo, atameze nka wa mwami w'igihugu cawe, atameze nka wa mwami yabayeho kumbure mu gihugu kanaka muri Afrika canke mu Burayi canke muri Aziya canke muri Oceania canke muri Amerika canke ahandi. N'umwami aganza abandi bami, n'umutegetsi ategeka abandi bategetsi, kandi agira neza sha, kandi agororotse sha, kandi kitogutangaza agiye kukwishura cya kibazo cawe, kandi kitogutangaza agiye kukubera inyishu muri cya kibazo, kandi kitogutangaza agiye kuguhoza amarira yawe. Amarira warize ni menshi cyane kandi birateye umubabaro, uwo uvyumva uwumva ivyawe arababara cyane, ariko Yesu wewe ni cyane gose, niyo mpamvu yiteguye cyane kukuzanira inyishu yawe kandi avyihutishije gose. Reka ndagusengere kuko umusi n'uyu uko Yesu akwibutse kandi aguhumurije kandi agomba kugira ivyizigiro muri we, maze ibintu vyawe byose bigende neza. Mwami Yesu urameze neza, uragororotse, uritayeho abawe, wamugirira neza abawe. Kristo ndagushimiye ko mwene data yashoboye gushika kuri uno mwanya atarasinzira, akaba yari kwarumviriza ibiganiro vya radio Ivyizigiro. Uno mwanya n'umwanya mwiza uko nawe umuha ivyizigiro muri wowe. Yesu yaragize ivyizigiro mu bandi bantu, ntabwo byigeze bigira ico bimumariye, kuko abantu bo barahemuka kandi baramuhemukiye, kandi bamubwiye amajambo amuvuna umutima, baramubwiye amajambo akomeretsa umutima wiwe, kumbure barakoze n'ibintu byatumye bikomeretsa umutima wiwe. Ariko Yesu ndagushima kugira neza kandi kugororotse, ko kandi kuva no munsi kugiye kugira ikintu gishasha umugirira, maze agira ivyizigiro kuri wowe. Rino joro rimubera ijoro ridasanzwe, rino joro ribe ijoro aza kukubonamwo, rino joro ribe ijoro aza kukurota, rino joro ribe ijoro aho aza kuronka inyishu y'ibibazo vyiwe, maze ejo azozinduke mu gatondo ashikirwa n'ivyiza wamuteguriye. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mukaba mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Yesu abagirire neza.